kubera ko userukira igisirikare n'umushingwamanza hamwe na Nduwimana Luc bavuga rumwe bakamesha ko ikambi yatanze ahayo hara leta ko hagaragara ataharangurira imirimo kubera ko abonyene bongera bakavuga mu makenga bafise ku rupapuro ndangatongo acte de notoriété bavuga ko watanze iyo tongo ariwe nkabo atarakira mabanga igihe itongo ryatangwa ko ndetse n'umutumba atariwo kubera ko kandi guserukira igisirikare cy'u Burundi n'umushingwamanza wa leta hamwe na Nduwimana Luc bashikije ikibazo kijanye n'inzitizi bavuga ko umuguseveri to kwakira amatati kumva zuko bitajanye n'intambara kubera ko Nzorirenga Jawabu na Amini Bakari baserukira umuryango wa Gatoto Bakari Abedi bituye umuguseveri kugeza ya 18 Ruhuma 2025 bitwariye umuryango wa Sebugomba Sylvestre userukiwe na Nduwimana Luc basaba ishigwa mu ngiro ry'ingingo nomero RCTBA ubusa 399 y'ubugerezo ya 17 kwezi kwa gatatu 2023 yafashwe na sentare idasanzwe ikimanza z'amatungo n'ayandi matungo ishashe mu gisata cyayo cyiyungururizo kubera ko iyo ngingo nomero RCTBA 0699 yavuzwa hejuru ivuga ko ikomeje urubanza nomero RCTB rwa ubusa 522 rwaciye igisata ca mbere c'isentare kugerezo ya 11 Kigarama 2022 iyo ngingo nayo ikaba yakomorera umuryango wa Gatoto Bakari tongo ryari mu matati kubera ko kandi iyo ngingo ya sentare idasanzwe c'imanza z'amatungo n'ayandi matungo mu gisata ca mbere iyo sentare nyene ko kugerezo ya 17 kwezi kwa gatatu 2023 ivuga iti abasigwa ba Sebugomba Sylvestre baserukira Nduwimana Luc hamwe na leta y'u Burundi barahebuje ku nzitizi bashikirije kubera ko muri iyo ngingo nyene ya CSTB havugwa ko abasigwa ba Sebugomba Sylvestre baserukira na Nduwimana Luc bahebuje kwitongo baburana na Gatoto Bakari Abedi ringana n'imetero 100 ku metero 120 ugacimbiri kwibuye ya kabiri ku mutumba mukori muri komine ya Muyinga intara ya Buhumuza leta igaha irindi tongo mu matongo yayo abasigwa ba Sebugomba Sylvestre baserukira na Nduwimana Luc ringana n'iryo ikambi yari yaramukabiye kubera ko sentare idasanzwe ikimanza z'amatongo n'ayandi matungo yahagaritse ibikorwa vyayo idashize mu ngiro urwo rubanza nomero RSTBA ubusa 399 kubera ko bibaye ngombwa ko mu gusevera usubiye kumviriza ido nido ivyerekeye ayo matati mu kumviriza abo vyega bose mu ntumbero yo kuronka umuco ukwiye kubijanye n'ayo matati kubera ko basigwa mu muryango wa Gatoto Bakari Abedi aribo Nzorirenga Jawabu na Amini Bakari bava ko itongo riri mu matati bari hawe na Bugumestre mu mwaka w'1934 rikaba ripima metero 120 nkuko biboneka ku rupapuro ndangatongo umuryango werekanye acte de notoriété délivré en 1964 kubera ko basigwa Gatoto Bakari Abedi bava ku mwaka w'1935 uwitwa Butimbiri umuganga w'ibitungwa wa komine Muhinga ico gihe yaje agatera muri iyo tongo bari bahawe akatera ivyatsi maze umuryango ukamwitwarira ku bajejwe intwaro kubera ko umunyamabanga wa leta y'ingoma y'u Burundi yahavuye yandikira ugwandika nomero 100 agakwego 330 agakora 81 yandikira umucamanza sentare y'intango ya Muhinga kugeza ya 14 kwezi kwa gatanu 1935 amusaba gutorera inyishu ico kibazo caho uwo Butimbiri iyadukije agatera ivyatsi mu murima wa Gatoto Bakari Abedi kubera ko babandanya bavuga ko inyuma y'ugo gwandiko Butimbiri atasubiye kuharangurira imirimo kandi yaciye akuramwo ivyo vyatsi itongo rigashikira abari barigabiwe aribo umuryango wa Gatoto Bakari Abedi kubera ko umuryango wa Gatoto Bakari Abedi wahavuye uhunga mu gwimo bwo mwaka w'1972 itongo barisiga ngaho bakaza guhunguka mu mwaka w'1977 kubera ko umuryango uvuga ko mu gihe uhungukiye itongo bagumye baribona maze bagasanga ahubwo iyo tongo ririmo
umuryango wa Sebugomba Sylvestre mu mwaka wa 1986 kubera ko bavuga ko igihe bahungukiye muri 77 batashoboye kuririma kuko bari bafise ubwoba kuko abari batumye bahunga ariho bari bakiri kubera ko mu rwandiko nomero 551 akaburungu 12 agakoni 1998 agakweye mu 12 ko kugerezo rya 31 Kigarama 1992 buramatari wa Muyinga yandikiye musitanteri wa komine Muyinga amumenyesha ko hari abantu bariko bararima mu bwasi bw'umushinga Gatoto Bakari Abedi anamumenyesha yuko ubwo bwasi atari nyovu ahubwo ari tongo rya Gatoto Bakari Abedi yahora ririma kubera ko muri iryo barwa buramatari yasanye musitanteri wa komine Muyinga guhagarika kurima aho hantu akabanza kuba kumvikanisha umuryango wa Gatoto Bakari Abedi n'umuryango wa Sebugomba Sylvestre wari kurarima iryo tongo kubera ko n'inyuma yaho umuryango wagumye witura abajejwe intwaro gushika naho bitura n'umugwi CNRS kubera ko kandi umuryango usigwa na Gatoto Bakari Abedi userukiwe na Nzorirenga Jawab na Amini Bakari nyuma yo kwitura umugwi w'igihugu CNRS bahavuye bitura umugwi w'igihugu wari ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB kubera ko CNTB mu ngingo yayo nomero RS 127 agakoni 2017 ukomora iryo tongo ryose riri mu matati abasigwa Gatoto Bakari Abedi baserukiwe na Nzorirenga Jawabu na Amini Bakari kubera ko uwitwariwe ariwe Nduwimana Luc aserukira umuryango wa Sebugomba Sylvestre yiregura avuga ko itongo atari nyaze ahubwo yari hawe n'ikambi y'igisirikare ya Muyinga iserukiwe n'uwarayirongoye mu mwaka wa 1986 kubera ko Nduwimana Luc abandanya avuga ko yari kabiye kubera ko ikambi itashaka kubana n'abene gihugu bakamutwara itongo ry'umuryango nawe bakamuha ahari amatati babanje kuganira amasezerano kubera ko Nduwimana Luc aserukira abasigwa ba Sebugomba Sylvestre avuga ko iyo kambi y'igisirikare yatanze ahayo hakaba hari muri domaine militaire aho bagirira imyimenyerezo ya gisirikare Chandotir kubera ko Nduwimana Luc aserukira Sebugomba Sylvestre avuga ko amaze kuronka iryo tongo yahavuye arishira mu bitabo ntunganya amatongo akanaronka ico bita certificat d'enregistrement d'une propriété foncière ikaba ifise nimero volume E.2.8 folio 146 ibyo akaba bikoze mu mwaka wa 2006 kubera kandi muri ayo matati havuye hinjiramo userukira urwego rw'isirikare hamwe n'umushingwamanza wa leta kubera ko userukira igisirikare n'umushingwamanza hamwe na Nduwimana Luc bavuga rumwe bakamesha ko ikambi yatanze ahayo haraha leta ko hagaragara ataharangurira imirimo kubera ko abonyene bongera bakavuga mu makenga bafise ku rupapuro ndangatongo acte de notoriété bavuga ko watanze iyo tongo ariwe nkabo atarakira mabanga igihe itongo ryatangwa ko ndetse n'umutumba atariwo kubera ko kandi guserukira igisirikare cy'u Burundi n'umushingwamanza wa leta hamwe na Nduwimana Luc bashikije ikibazo kijanye n'inzitizi bavuga ko umugwi severe to kwakira amatati kumva zo kubitajanye n'intambara kubera ko bongera bakavuga ko kuba Gatoto Bakari Abedi yahunze mu mwaka wa 1972 agahunguka mu 1970 yari kuba yarakurikiranye ibijanye n'iyo tongo ko igihe gihaciye ari kinini cyane kubera ko kandi bavuga ko itongo riri matati hagati y'abasigwa ba Gatoto Bakari Abedi baserukiwe na Nzorirenga Jawabu na Amini Bakari na Nduwimana Sylvestre Luc aserukira umuryango wa Sebugomba Luc ryahawe Sebugomba Sylvestre mu mwaka wa 1986 ari hawe n'ikambi ya gisirikare ivyo bikaba byabaye inyuma y'imyaka 9 Gatoto Bakari ahungutse kubera ko basozera bavuga ko ahantu hari amatati hamye ari kibanza ca leta kuba rero ikambi gisirikare yo kumukoni Muyinga yarahakabiye Sebugomba Sylvestre ku gihe cy'itongo ryabo bari babatwaye atakibazo cyo tegerezwa gutera ko rero abasigwa Gatoto Bakari bohebuzwa kuri iryo tongo bakaja kumusenga ngo uko aho hari mu matati ari kwibuye
kubera ko abagize umugwi severe basanze iryo tongo umuryango wa Gatoto Bakari Abedi usigura ko ari wabo yarironse ibigezo rya 20 z'ukwezi kwa gatatu 1964 ari hawe na conseil communal iserukiwe na Bugumestre kandi ko yaciye aronka n'urupapuro ndangatongo ariko bita acte de notoriété rukaba rwarerekanywe wemeza ko ahawe itongo metero 120 kubera iyo acte de notoriété yahavuye ikemezwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi igihe yaheba kumukurikirana ku vyaha bari bamureze byo gukoresha urupapuro rwa magendo ariko acte de notoriété 31 kubera ko naho umuryango wa Sebugoma Sylvestre uhakana uno munsi ibijanye niyo acte de notoriété yamaze guhabwa agaciro n'inzego z'ubutungane zibijejwe ko rero urwo rupapuro rutagira amahinyu kubera ko abagize umugwi severe basanga Gatoto Bakari Abedi yahawe itongo mu mwaka wa 1964 ikambi nayo ikahaza mu mwaka wa 1978 kubera ko inyuma y'umwaka umwe gusa umuryango wa Gatoto Bakari Abedi bahawe itongo haciye haduka amatati hagati yawo n'umuganga w'ibitungwa yitwa Butimbiri kubera ko muri ico gihe cayo matati abajeje intwaro batunganije Gatoto Bakari Abedi akubahirizwa mu itongo ryiwe kubera ko Gatoto Bakari Abedi yashoboye gutanga ivyemezo byuko imbere yuko ikambi ya gisirikare y'Imuyinga ihaba iryo tongo yarihejeje gutwara Sebugoma Sylvestre hamwe ari iwabo kubera ko kandi muri ivyo vyemezo harimo n'ikete nimero 100/330/81 byo kugerezo rya 14 kwezi kwa gatanu muri 1935 byanditswe secrétaire d'état à la justice information et sûreté immigration ariwe Bukera Joseph yandikira umukuru wa sentare y'intara ya Muyinga amusaba gutunganiriza Gatoto Bakari Abedi kuri iryo tongo kuko yariko arifa n'umuganga w'ibitungwa yitwa Butimbiri yari yayiteyemo ivyatsi ashaka kuririma kubera ko Nduwimana Luc na wenyene yemera ko Butimbiri amuzi kandi ko ico gihe yatera ivyatsi muri iryo tongo bivugwa ko ari by'abasigwa ba Gatoto Abedi yabibonye ko ico gihe Butimbiri ngo yari umukoresha wa se wiwe Sebugoma Sylvestre ivyo bigaca biza bikura impari kubijanye n'amazina y'imitumba abafitanye amatati bariko baravuga kubera ko umugwi severe cyo kimwe n'abandi bose bagico bashikiriza basanze Gatoto Bakari Abedi yigeze guhunga gwimo ko 72 agahunka muri 77 kubera ko ahunguza atashobora gushika arikoreramwo kubera ko atari bwatekane mu mutima kubera ko naho abaserukira Sebugoma Sylvestre n'ivyabona vyiwe bafatanije n'abaserukira igisirikare n'umushinga manza wa leta bava ko aya matati atokwakirwa muri severe bigaragara ko ubwo Gatoto Bakari yagumanye bwatumye adakurikirana ivyiwe bifitanye isano n'ubwicanyi bwo mu 1972 bwatumye ahunga kubera ko vyumvikana ko iryo tongo yaritakaje biturutse mu bihe by'ubwicanyi n'iterabwoba igihugu caciyemwo kubera ko ikambi ya gisirikare y'Imuyinga n'umushinga manza wa leta batashowe nabonyene kwereka umugwi severe ibiranga itongo ry'ikambi uko ringana naho imbibe zaryo riri kubera ko amasura yemeza ko iryo tongo ryamye ya Gatoto Bakari Abedi kuva kera imbere y'umwaka wa 1935 kuko banaheje no kuharima bacabise amasuki wabo kubera ko kuvuga ko aho hantu hamye ari igisirikare kigira imyimenyerezo atari ivyo kuko byabonetse ko iyo myimenyerezo yabera mu gice cyo hepfo c'iryo tongo rya Gatoto Bakari Abedi ahari ico bita tranche nkuko amasura n'abasigwa ba Gatoto Bakari Abedi bavyerekanye kubera ko ndayiregije Veniste cabona ca Nduwimana Luc yariho hagitangura ikambi ya Mukoni Muyinga yemeza ko ikambi yahaje mu mwaka wa 1978 ariko ngo iyo kambi taraza hamye araha leta yamara yabawe cyangwa umushinga manza wa leta ntibahave ngo berekane uko leta yahaye ikambi inyuma y'umwaka wa 1978 kubera ko naho hari kubaha leta urongoye ikambi atari gushobora kuhagabira cyangwa kuhakabira umuntu n'umwe
kuko urongoye ikambi atabubasha yari afise bwo gutanga amatongo ya leta, kubera ko abafitaniye amatati batoshoboye kumvikana ku magenekerezo ya 11 na 13 z'ukwezi kwa kabiri, igihe umugwi wagerageza kubumvikanisha, kubera ko umugwi severe umaze gushika kw'itongo wasanze aho hantu hari harahawe Gatoto Bakari Abedi haramaze gutangwako n'ikindi kibanza cubatswemwo amazu, kubera ko uburinganire bw'itongo yahawe ringana 120, ko rero ico gice cobura ku ruhande rwo haruguru corondererwa amajepfo kugira ngo uburinganire bw'itongo bwubahirizwe, kubera ko umugwi severe usanze iyo tongo riri mu matati yegukira umuryango wa Gatoto Bakari Abedi. Kubera izo mvo zose umugwi severe ufashe ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, abasigwa ba Gatoto Bakari Abedi baserukiwe na Nzorirenga Jawabu na Amini Bakari barakomora ibitongo ryose bariko barondera ku basigwa ba Sebugomba Silvestre baserukira Nduwimana Luc ringana na metero 100 kuri metero 120. Iryo tongo ripimwa hafashwe imetero 72 z'ubukika kuri metero 137 z'uburebure umanuka akabarabara kari ku ruzitiro rw'inyubako ya Diyoseze Muyinga. Ingingo ya kabiri, abasigwa ba Sebugomba Silvestre baserukira Nduwimana Luc barahebujwe ku itongo ryari muri aya matati. Ingingo ya gatatu, urupapuro ndangatongo certificat d'enregistrement d'une propriété foncière volume E.V2 8 folio 146 rwahawe Nduwimana Luc aserukira abasigwa ba Sebugomba Silvestre rurateje agaciro. Ingingo ya kane, izi ngingo ntabanduka zishirwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo 14 na 15 zibwirizwa rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatanu, umugwi severe ni uje gushira mu ngiro izi ngingo.